aya n'amafi zibe kuvuga iyo ngiyo habaye ikibazo ica yikuramwo yego yonyene irikuramwo aha bivana n'uwo ari we wese kuko hariyo ushobora gutuma umukozi igenda undabire kuri me aca amenya irinyi iyo ariyo hano bisigura iyo irinyi yose yija bate nk'iyi te n'uwitwa Tarasisi ukuntu nk'uko umuntu witwa Tarasisi je n'uwitwa Joroji ke n'uwitwa Kazadi ya mashine nakubwira yakira amazi n'irya mashine tribine ikora amasaha 28 kuri 28 nihagarara umuyaga nkuba ngaha izuku yayari Yes, Kigali Open Market sisikiye muri Bujumbura Rirari, komine Nyabiraba, zone Kigina. N'umujene aracari muto cyane yakoze barazi y'amatara. Inzu ijana zose zirabona ijoro n'umutaga, amatara atigeze acika n'umunsi n'umwe. Urumva ko umuntu akenewe gushigikira cyane. Iyi nzu mubona niho novuga ihwaniro ry'uwo muriro kugira ngo bashobore kurungika muri ayo mazu yandi. Akoresha udusinga duto cyane arakenewe gushigikirwa. Twe twamubonye nk'umuntu adasanzwe dufise ku mutuba wacu wa Mugenda, kuko ukuntu je nari nsanzwe ndamuzi yari umuntu ntiyashiye no mu mashuri maremare, ariko yarafashije ciyumvira ariyumvira gukora umuyaga nkuba, tukagira amakenga ati ntavyo yoshobora. Hama aratangura abigerageza marawukora, turagira turaraba. Mbere agitangura gukora yatanguye gukoresha ikintu ze kibondobondo kiva ko impivu urubondo rwashaje rubaza nk'ubwato, nibwo yarikishije yagomeye uruzi, nibwo rwatwara amazi rurajana mu matwiyo. Hanyuma arawukora, umuyaga gufatura tubona burase, arawuduhereza arawudugana nga ahajya yawuduganye kuduga gushika naha kwibarabara, yaduza aratanga amatara arazana gushikana no ngahaye. Hama amatara rero aratwisarira mbere no kwisara, aratwisarira turagura insinga, turagura amarampuru arisara ngo yase umuyaga nkuba tubana isawa, amaradiyo tukavuza, telefone tugashariza, tubona n'umuhinga ahubwo cyamuyoro nk'umuntu amufata mu mugongo ngo akora ibintu bikomeye cyane gusumba bikomeye, yokora ibintu birebire. Ahubwo twamubonye nk'umuntu adasanzwe, ubwenge ahantu yabukuye atagiye mu mashuri maremare, n'umuntu yaronse impano zidasanzwe, n'ibintu byoshobora abantu bake. Twebwe turamukengurukiye ibintu hamwe byokomera, no kuri yatugiriye neza ngaha ku mutumba wacu wa Mugendo, cyane cyane mu gacimbiri ka Mugendo kubera ntibirashika kure cyane. N'umuhinga abuze umufata mu mugongo, amwe mu byoshoboka murondera nkayo mu mudodorera mukamusabira akagurana agakora ibintu bisumba ngahaya, agahereza n'imihana mbere myinshi. Ariho benshi bayakeneye mugo badashobora kuyaronka kubera uburyo atabwo. Nitwa Minani George, nkaba mba muri zone ya Kigina nyene muri komine ya Nyabiraba. Rero kubijanye n'ubu umujene yakoze amatara, kweri twese turamwemera kuri ubu muri iyi zone yacu. Ugiye kuraba ibintu yadufashije ni byinshi. Twebwe twasange dufise abana biga mwijoro bariga bakoresheje ayo matara yakoze uyo mujene. Hama telefone turazisharija, mbere jewe n'abana ndabamwera muhira nkoresheje imashini ryatondeze zisanzwe zimwa. Nkabona ko ari intambwe cyane, ntiriwe ndaza gutanga amahera mu masaro de coiffure, kandi nanje sanzwe nifite n'imashini nk'abana bibanye ndabamwera muhira. Reka n'ibintu byiza cyane ayo matara yiwe, none yaba yararose bamufata mu mugongo, byari ibintu by'iterambere cyane, akanatanga n'abandi bantu batari bake bayifuza bakayaronka tuka ba mu gihugu kiteye imbere.